abantu bariko baremerwa guhembwa kuri Facebook babaye benshi, byatumye ndemererwa bisaba ko biba ngombwa ko nkora video ikwereka ingene nawe ushobora kwikorera setup. Muri no video rero urazi yuko umukozi wese iyo yemerewe akazi arasabwa konte ahembegwako. Hari ibicero bibiri muri ino video ngiye gukora igice ca mbere gikwereka ingene wugurura konte cyangwa ingene uyagitiva konte nk'umukozi yemerewe muri company kanaka. Hanyuma mu gice ca kabiri nzokwerekana ingene ushiramwo uburyo bwo kurihigwako amafaranga wahembwe kuri konte. Ariko muri kino gice ca mbere twerekana ingene ushobora kuba wo kwactiva konte indani muri Facebook ukayagitiva, amafaranga azova ku ma content yawe azojako. Murazi ko iyo wemerewe akazi ahantu hari ibintu bisabwa byinshi nk'amatagisi, INSS n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu gice ca kabiri rero tuzokwerekana ingene ushobora gushiramo ivyo kurihwa n'ingene ushobora gutanga itagisi. Hano rero aja muri dashboard kugira ngo urabe ko wahawe monetization. Muri kino gice ca mbere twagitive account y'indani muri Facebook, hakaba na account yo kurihigwa ko ijo ni mu gice ca kabiri. Hano rero urabona ngo hano handitse ngo you are eligible to start with content monetization and one more update. Impamvu namvuga nti raba update imisi yose mu gitondo byuka urabe update byuka uje muri dashboard yawe uyi control. Hano rero urabona ko turi muri update, turafise update zishaka kuri 2 canke 3. So hano bavuze ngo you are eligible to start earning with content monetization, earn money based on the performance on your eligible public release, video, photos, stories and text photos. So hano rero iyo urose monetization kuri kino kintu nico namavuga ngo abantu mufise star pambana gwana uronke monetization kuri content, niho uronka amafaranga kuri video, photo n'inyandiko. So hano rero ino update tumaze kuyibona, murabona tuje ngaha aha abantu benshi haba handitse ngo you are not yet eligible, paza nkoro eligible. Ariko murabona hano bamaze kwandika ngo available to set up monetization. Aha no kuba bakubwiye ngo wewe watanguye kwemererwa kwinjiza amafaranga. Haba hari akano kaburungu gasa na blue, ariko abantu benshi haba handitse ngo paza nkoro eligible, haba kaburungu gasa na gris. Wewe regi haba hari akaburungu gasa na blue, uba watanguye kwemererwa, bakubwiye ngo setup. Hano rero ucuza ngaho gafyo ndiyo maze kwemeza hajya kuri setup, ucubona hano handitse ngo see tools are available. Umaze kuyifyondako hano ucubona bakuzaniye kano kajambo kavuga ngo content monetization, ngo earn money from Facebook for all your well performance eligible content. Ale nukuvuga ngo performing eligible content hari zitazoba zemerewe, zitazoba za performance neza canke zoba ziri ko copyright, izo ntuzihemberwa. Kano kajambo rero kanditse ngo activate. Ibi bintu biri munsi star subscription na ibi nukuvuga yuko ntago uravyemererwa, ivyo byanditse ngo not yet, ubutarabyemererwa. Hano rero urabona ko twamaze kwemeza, baca bakubwira ngo wemeze izina ryawe na date de naissance. Hano rero je nza kwemeza izina ryanje, date de naissance, hanyuma nkaraba yuko bihuriranye. Mu gihe nza gusanga bidahuranye n'amazina ari kuri karangamuntu, kino kintu rero abantu benshi naco bazi. Hano mu gihe uza gusanga amazina yawe wanditse kuri Facebook yawe adahuriranye nibiri kuri karangamuntu, kuko bizosubira bikenerwe muri cya gice cya kabiri nababwira, igihe uzo buri kurashiramo ico twita ID, taxi ID canke taxi info ID. Ugihe uzo buri kuruzuzamwo bazogusaba iye ID ya taxi ihuriranye n'amazina ya mu Burundi bavyita NIF. Mu gihe bitazoba bihuriranye n'ino company yawe canke n'ino zina ryawe, bizosabwa yuko usubira kubihindura. Hano rero mu gihe ushaka kubihindura ucufyonda ahantu hari agakaramu, urabona ahantu handitse edit. Hano hari ahantu kajambo kanditse edit. Mu gihe usanze amazina yawe udashaka yuko bitazoba bihuriranye n'ivya NIF canke n'ivyo bita ID canke abari muri Kenya bavyita KRA pin. Iyo KRA pin rero mu gihe bitazoba bihuriranye n'amazina yawe, hazoba ikibazo muri payment account, muri payout account.
hazoca haba mu kibazo bizoca bisaba ko ubikosora amazina bihurirane bikosore rero kugira ngo ntibizobe mu kibazo mu nyuma igihe uri kurasetting no konti y'indani muri Facebook ucufye hano handitse edit uce uhindura mu gihe uzoshaka yuko bizoba bihuriranye ugomeze uko nyene nta kibazo. Hanyuma wewe uraza kubandanya mu gihe uza gusanga amazina yawe ushaka yuko bizoba bihuranye n'ivyo vya payout account bizoba bihuranye uca wemeza. Turabandanya hano uca utonda kuri confirme, hanyuma urabona content monetization setting up. Content monetization urabona ko kariko karazunguruka kugira ngo bibe setup. Hano babaze kwereka fresh yuko akavi yuko byakunze. Hano urabona 00 kuko niho igitangura kwinjiza amafaranga ino account yuno muntu tweko turakora management. So hano hariho abantu bakora content setup canke activation ntibigere baraba ino update. Ibi bintu baguhaye ni ibyawe. Hariho update ngaha zibaze ngaho urascrollinga uja hirya ugascrollinga uja mu mbavu kugira ngo zino update zose ukagendura zisoma. Hariho ikindi kintu rero hano batazi abantu benshi bataramenya. Hari amafaranga bagukata buri kwezi Facebook ya charginga, kandi hakabaho amafaranga wemerewe kurotira. Nukuvuga ngo udakwije $100 ntabwo yemewe. Hano murabona kano notification kavuga ngo your earnings, chargings and tax. Ayo mafaranga rero ya tax ya leta barayakata, nico gituma bakubwira ngo shiramwo NIF, nimero NIF canke identification fiscale. Murazi ko mu Burundi umushikanganje yaheruka kwitaba Imana yariko arabikora, bariko barikora na ADB na OBR hamwe na BRB. So ivyo rero ni mu buryo bwo gusettinga inzira za identification fiscale canke nimero NIF, abari muri Kenya bita KRA pin. Rero hari amafaranga bagukata buri kwezi ya Facebook charging na taxi ya leta. Hano rero igihe utazobura kwiza $100 ntushobora gukora rotre. Nariko ndavuga ngo izi update zose ugenda uzisoma barakubwira uburyo uzokoresha, ingeno uzoshobora gukora kugira ngo ube performing, ibyo usabwa kugira ngo video zawe zinjiza amafaranga menshi. Izi update zose ugomba gufyonda mu kazisoma ugascrolling uja mu mbavu, hanyuma ukaza uzisoma ukaraba buri kimwe cyose ibyo uzokora. Urabona ngaha hari 0. So abantu mwaruse monetization, congratulations guys and ladies and gentlemen. So iyi horose monetization nibwo urugendo ruba rutanguye. Hari abantu babona ko 0 bari bibaza ko bagiye kwinjiza $1,000,000, ariko iyi 0 nyene niyo ivamwo bajya urabona binjiza $200, $500, $1,000 nabo nyene baherenga habona hari 0. Aha rero amavyuzi yose baba waratanguye kuronka abacitse 0 ubutanguye gushasha, urugendo ruba rutanguye gushasha. So guys, nimba kunze no video, nimba ari kigufashije kola like uyisangize n'abandi nabo nyine bashobore gufashwa kugira ngo tubandanye runo rugendo maze dushike kwihangiro. Nababwiye ngo kuri runo rubuga Aimable François n'ibisabwa 2027 2027 tuzoba dufise intahe nyinshi cyane. Izina mwite Never Give Up, kuri YouTube Never Give Up TV Info. Ushaka kubandanya ukurikirana ibindi vyigwa bigiye bitandukanye muri digital economy, muri blockchain technology, muri cryptocurrencies n'izindi applications zigiye zitandukanye zizewe. Inyigisho ni kuri YouTube Never Give Up. Uragenda ukandikamwo YouTube muri YouTube ukandikamwo Never Give Up TV Info. Umaze kuyibona ukafyonda kuri subscribe, hanyuma ugafyonda ku gakengeri ugacufyonda hano handitse tute kugira ngo dusize ko video ushobore kuyibona mu bantu ba mbere. Ni hano rero tugarukirije. Thank you very much kubasha kuyikorana ko gishika ku mpera. Nibaze ko mwafashijwe. Thank you.